muri Canada hari ikintu bita residence permanente. Abatari bake ni bake biyumvira kuja muri Canada kuja kuharaba gusa, kuhatembera gusa, donc visite mbere no kuhiga gusa, ni bake barabaho. Ariko abantu benshi iyo bifuza kuja muri Canada biyumvira kubayo. Nico gituma ngomba kwerekana agaciro ko kuba muri Canada. Nico niyise residence permanente. Kugira ugende kuba resident permanent ushobora kugenda uri mu visiteur ukaronka y'akazi cyangwa ugasaba n'ubuhungiro bibaho. Ushobora kugenda uri mu étudiant ugaheza amashuri ugasaba ukaronka residence permanente. Donc hari uburyo bwinshi bwo kubayo comme resident permanent. Hari abagenda nk'aba resident permanent nyene abo twita travailleur qualifié. Hariho inzira zibiri nyamukuru, hariho nyinshi yo bita entrée express n'iyindi bita arima yo muri Quebec. Izo zose ziruguruye. Muga gato kuri yo travail qualifié. Est-ce qu'ils expérience zo ngaha barazemera? Barazemera. Ijana ku ijana. Amajana 2 ku ijana. Nko mvuye ngaha ndo mu banki, hari baranyemera ko mu banki. En fait, iyo expérience en fait ibyo ku kazi ni bibiri. Immigration ni leta. Iguha uburenganzira bwo kuja kuri tere. Kuri tere uzoba kene mu banki azohamagara ati nkene y'aba banki. Urabyumva? Niba we wiyemera uzokora ikibazo agogire interview ni yabona kwije byangombwa ntazoraba etiquette yari yo yose azoca guha akazi. Si experience iremegwa muri immigration. Ku kazi basaba experience bumvise ko bishoboye sama diplome basaba directement. Okay. Ngomba rero kugira ngo ndababwire agaciro k'icyo bita immigration. Muri ibyo byose bya residence permanente ni inzira nyinshi zisaba byinshi. Byogorana kumenya agaciro umuntu yobiha. Kuko iyo ugiye nk'umu professionnel bararaba amashuri wize, experience, igifaransa, imyaka, ibyo byose biragoye ngo ndabishaka amafaranga. Mugabo naravye programme isaba amahera gusa. Okay. Ndabe umushinwa keneye kuja muri Canada kuronka residence permanente ari hangahe ata amashuri baravye, ata experience baravye, ata gifaransa baravye. Uwo mushinwa aratandukanye n'umunyafrika? Aratandukanye kubera ko umunyafrika wewe harugenda yerekana ko akiri muto, yize amashure, azi gifaransa, ntibabasaba bimwe, sivyo? Ni programme yindi bita investisseur. Muri iyo programme investisseur rero biyerekana yuko utegerezwa kwerekana ko ufise miliyoni 2 z'amadolari ya Canada kuzifise nk'ubutunzi bw'iwawe butari mu ideni. Ugacutanga ibihumbi 200 ukabiha leta uti by'amadolari ni gwawe. Ugaca uyigurana umuriyoni izoguha mu myaka 5. Umuriyoni n'ibihumbi 200 bya don amiyodesi. Radon hanyuma hariho les frais de traitement kugira bigiye dossier ni nk'ibihumbi 17 n'amajana 855. Hanyuma kugira ngo werekane ko aya mahera wayaronse neza hari bitwe kuja kwa noteri, hari byo kugira traduction, ibintu byinshi birashobora gusaba amahera ashika ibihumbi 30 by'amadolari nyene, by'amadolari kugira utraduize ibintu byose werekane ingene wabironse babone ko atari blanchiment d'argent. Urondera nk'umu avocat kandi cyangwa umu consultant immigration kuri zo dossier ni hafi 50 uriha. Mama we none gato tukiri ngaho amafaranga ubwayo n'amafaranga byumvikana ko guyikunga mu buryo bwose bushoboka. Uti ni menshi ariko umva ni investisseur. Uwo muntu yabonye ko agiye gukorera muri Canada. Umunyamutahe. Ni umunyamutahe asanzwe akora muri inde mu Bushinwa, ashobora kuba afite entreprise zitatu avuga ati hamwe no kwestara entreprise ngaha muri Canada nzoca ndandaza muri États-Unis avec ajya amasezerano bafise ibintu nk'ivyo. Wewe warusire hari ivyo nyine nta mutahurimo ivyo byose. Nta mutahurimo. Nta aya umuriyoni bazogumusubiza. Mugaya aya yose ni ku. Kandi à la fin mugwe mubimenya azoronka icyo wewe uzoronka niba warishe igihumbi canke 2 ukaronka residence permanente. Gomba nteranye inyuma y'umu avocat hariho ayandi ma frais de permis 2385. Hariho biométrie bivana na examen médicaux. Aha nafashe umuntu afise umuryango n'abana 2
yego ahazoriha biometrie ashobora kuriha 107 ivana naho igiriye les examens médicaux zishobora gushika ku 1500 ivana naho zigiriye hanyuma les intérêts c'est ama frais ashobora gushika 30 000 yose yamuteranije arashika muyo twateranje ashobora umuriyoni ni 337 gushika ku miliyoni ni 350 umuriyoni yazo umusubiza Jean Comte Madumvise? Yego. Ariko ibyo bihumbi 2,350 aya 350 niyo mahera yarishe kugira ronke residence permanente. Ashobora gushika n'amajana 4. Madumvise? Iki ni cambere kugira umenye agaciro kico kintu turiko turavuga iyo turiko tuvuga visa de résidence permanente au Canada immigration au Canada turiko tuvuga kuja i Dubai canke kuja handi haro hose tuba turiko tuvuga kuja kubayo n'umuryango wawe na ma implication bizozana iyo ugiye nk'umu travailleur qualifié ngira ngaruke hahandi hamwe mvuga nti wewe ushobora kutaje muri Canada utabishatse gusa mba mpagaze kuki mpagaze kuri kajya gaciro mpejeje kubona kuko nico kimpa ide y'agaciro iyo residence permanente fisi nkaca ndaba ivyo wewe turiko turavugana ufite imyaka 25 20 icyo uteza gukora amashuri ushobora kubise bac experience iri ku 15 age 12 igifaransa n'icyongereza 28 adaptabilité no kuvuga ni buri marié madame wabaga amenya igifaransa n'icyongereza 10 ba emploi validé urufise akazi muri Canada 10 uravyumva aka kazi ashobora kutakaronka ni bake bakaronka usigaye gukora ku manota 90 muri ayo manota 90 hari amanota 28 agizwe n'igifaransa n'icyongereza ni menshi asanzwe ari menshi ayo menshi cyane aya mashuri benshi barayafise iyi experience mu buzima bwawe uratebuka yironka imyaka 5 cyangwa 6 imyaka ufite imyaka 40 gushika ku 35 ni yose kuri yose 12 nukuvuga iyo yose hasigayeho gukorera naha français anglais we ngacamuga nti umviriza wenda gusabye iki igifaransa n'icyongereza uzociga imyaka ingahe kugira umenye igifaransa ufite licence muri mathématiques mu gifaransa cyangwa ushatse uzomenya igifaransa ryari gitegure amezi 6 usubiramo ubuhoho twarafashe umugambi wuko dushobora kubigisha twabafasha uzozumara ukwezi amezi 2 iki gifaransa kiri ku 28 icyongereza kiri kuri 4 icyongereza banyuze basize kuri make uba icyo ushatse kubera ko ndiko mvuga mu Burundi navuga mu Rwanda nzovuga ndi igifaransa kiri kuri 4 icyongereza kiri ku 28 ufata icyo ushatse nico gituma ndakubwira wewe ukabuzi agaciro cyico uri kurarondera mbwira iki gifaransa ko izokunanira pi ubuzima bwawe bwose nawe ushobora gashema n'icyongereza ntushobora kuvuga yuko uzi agaciro kacu ngo wige igifaransa n'icyongereza byanke pi umwaka wa mbere bati vyasa uwa kabiri vyasa kuko nawe yo imyaka 10 nta kintu kingana uzoba wakoze kingana nico navuze mu myaka 10 madubeze abatanyumvise mwongere mu nyumvirize wewe ukaza uvuga ko ukeneye kuja kwiga muri Canada ndakubwiza ukuri confier dossier wanje yiwawe wanje ntuzogenda utagiye muri Canada ara nguyu uye uzosanga dossier yiwe ashobora kuyironka ku 3,000 yose hamwe gushika muri Canada niba iki gifaransa nyumvirize wanse ukagenda gukora bikanga buguti nzogikora inshuro 10 bari umenga $1 nk'ijana hafi sibyo inshuro 10 $1 nanga ni 1,000 wari kugikora ku miri kuri wari kuyikora kuri 3,000 uzocikora ku 4,000 azoba ari make cyane kuri wa wundi atanga 350 muzoronka kimwe umuntu atoba yanyumvise ibyo navuze nagira ndakubwiza ukuri la clé ni gifaransa n'icyongereza naco nta muntu numwe yomenye icyo ari kararondera ngo agende atagishikiyeko Nese gituma ndabisubiremwo wewe ukaba ufise imyaka cyangwa ufise umwana wawe muzane tumufashe ntazoreka kuja muri Canada Okay. Ibishika kuri residence permanente sijya travailler qualifié gusa. Hari abantu bagenda arabayituje. Ba gusaba visa étudiant biravaria, hari abayisaba kuri $500.
agashavuga ngo ngomba kwishura abantu bambwiye ngo navuze yuko bikunda kandi bishoboka ngo ariko baraje ngo ndabasabire visa barayibura. Yego. Kandi barayarishe. Nta na rimwe zo kubwira yuko jewe ntanga visa. Canke savye rimwe iminsi yose ca ndonka. Abatari bakenda ronka mugabo si bose. Wewe utaronse. Bumva ko ari 500 vuga uti nzosaba 5 ni 2500. Ni basaba 5 ubwa mbere urasaba. Ni bakwima nzosaba access information mbaze nti bamwimiye iki. Bambwira bati iki ndayikosore. Nasaba ijya kabiri nibaza n'ikindi ndagisabe ndayikosore ijya gatatu bazomba. Ariko ni bavuga uti ko naje rimwe nkabura vyanse ntuzi cyo uriko urarondera. None mbega iyo nko munyeshuri dufate cyangwa wowe se yipfuza kuja muri Canada yaje akariyanka ayo mafaranga donc nkizo singisa muri ko musaba hama bikanga. Yego. Ico gihe amahera ayo sense arayasubizwa. Yasubizwa gute kandi bayakoze. Wewe urumvitse dossier ico gihe ni mwebwe abazwa canke bazwa bariya umuntu iyo kwidogera ndi nta muntu yo kwidogera uri kuvuga jewe nta muntu azo kwidogera jewe nzomwa company akazi mfise singurisha visa kuko iyo nayigurisha sinayigurisha $500 bazo singurisha visa ngaha muri migration yari naho nyene basaba amahera yabo ati naya traitement sayo kuguha visa nina treta nkasanga ntukuri byangombwa nzokwishura ego canke oya nishura ego ningishura oya uzoriha kandi wasura gusaba uzosanga indi mahera nanje nuko nyene niba sindiko nta barundi ngaha canke abandi mumaze kubifasha bamaze kubidogera ko ari mu mayariye buba batabitahuye mugabo hariho contrat iba yanditse ati jewe sintanga visa yego si jewe ntanga visa ndagufasha nk'umuhinga kugira uronke visa ni nkuko uja mu rubanza ukabwira avocati ko nsinzwe ni wewe ari bidogera avoka sivyo mbwa avoka no rumuntu bakeneye gutsinda kuko nawe nyene adatsinze sinzi ko ndiko bandanya ko cagahera hamwe yo gumatsindwa ko cagahera sivyo aya rero ni none ngenda gusubiremo urashobora kugenda uri mu visiteur warisha $500 ukaronka residence permanente imwe barihira $350 kugira rero uvuga uti jewe nagerageje uzoze usabe rimwe turonse imana igoheza gihe tutaronse dusubire tubaze gituma bataguhaye ucuza duhongere dusabe twongere dusabe kenshi kameme ntushobora kuri $500 niba ari washa $500 ariho le données biométriques kuba watanze ziguma zikora bazoriya nk'amajana peut-être cyangwa na 30 sinzi nkaye donc niba uzi ico uri kurarondera nagenda kubwiza ukuri ntiwovuga yuko vyanse kubera ko ikibazo kihari turakenye umuntu yaronse $500 yitanze ari sacrifice ari hagera ivyo no kubitahura tukabitahura tukamenya yuko ikibazo kiri ku buryo bw'iwanje mugabo sino suba ko muri Canada hugaye kuri uwo muturiste aje kuvisita mbega yego biyavye ururimi navyo birakenewe nta nakimwe gikenewe n'abayitujya nta rurimi rukenewe kenshi nta nakimwe gikenewe nta nakimwe muri ivyo gikenewe ari kwiga ari kuvisita nta nakimwe gikenewe bijya bikenewe ku bantu bagenda kujana n'imiryango yabo canke bagiye kugenda comme travailler qualifié kuko abaronka résidence permanente hari abagenda bayifise hari abayisabira hariya mu bundi buryo okay aho icya gatatu hari abantu bavuga ngo nguye ngo byarugaye ngo ntayino nabahaye aya ma chiffre ndabahaye ni integekanyo y'iyi myaka 3 iza kuvyerekeye ibi ni donc sibiriko biraje mu ngiro kano kanya ni biriko biraje muri aka kanya muri 2025 2026 na 2027 okay nivyo ngomba ko ibingiranda babwire umba harabavuga ngo barugaye muri uyu mwaka aba visiteur ntibarimo aba visiteur nta limite barashobora kwakira ni miliyoni 5 10 nta na kimwe biye kugira tourisme tusandi barimo harimo aba étudiants donc muri make bagiye kubayo gusa abagiye kubayo direct aba nabo nyene nabagiye kubayo mwaka imyaka 2 temporaire yego resident temporaire ngabanyeshuri besho baca bagumayo bajya kugumayo ni indi dossier baba bafashe iyindi visa iyindi permis ya mbere iba yabahaye kwiga ari imyaka 3 yego nibereye mu nyuma uhereje imyaka 3 baraguha gukorayo imyaka 3 muri iyo myaka 3 ukaba waronse ya residence permanente gacugumayo sivyo hari nabandi baba basavye azire bwiye donc ni umuriyoni ni 68,650 nibo bantu bakiriwe bazokwakirwa muri imyaka 3 muri uyu mwaka umwe
uno mwaka umwe umuriyoni n'ibihumbi 68 n'amajana 650 muri uyu mwaka wa 2025 2025 bavuga ko bugaye sukuri baragabanije nivyo kubera ko aha hari twari twiteze amajana 480 hariho nk'ibihumbi 100 byavuye ko ngaha bashobora kuba ari benshi kandi naho mugabo naba sibake sivyo ni umuriyoni urenga muri uyu mwaka bagenda kubayo none ko hari hagumye havugwa inkuru ngo nyine nkuko mubize ngo byarugawe en fait zo mwibarabara izo zo nizo mwibarabara nizo cyo gituma naguhamagaye kugira ngo abafisi izo zihindure nizi ndiko ndabaha nizo zanditse muri umwaka uza bazokwakira 380 bagiye kubayo 2026 dushaka tuvuge amajana 896 n'amajana 6 bagiye kubayo harimwo resident permanent resident temporaire aho aba visiteurs ntibarimo aba visiteurs bashobora kwakira ni miliyoni 5 na 10 nta na kimwe mu mwaka wa 2027 bazokwakira 908 n'amajana 6 ntibigeze bugara oya byagiye mu ibarabara gusa ntibigeze bugara bugaye ko kiransa rekota zanditswe mva nko muri arima baba kwije hakiri kare baca barasuspenda ubu ariko baruguru buke buke mugabo globalement ibitigiri biriho mugabo nkuko tuko turabona umuntu aravye ibitigiri by'abantu bakiniwe yo nisinzi nawe umuntu wari wese uvuga ati uko biri kose muri abo sinobura jewe jenyine so ikibazo cyakiza rero ubwo buryo bwa buryo mwatwereka buryo so buryo bworonka no murundi pe burya bajya n'abantu babashinwa gusa ni programme imwe ba investisseur bijya ntibarenze 1700 ntibarenga 1700 bose hamwe yego bajya nabo nyine barabarimita kuko boronka benshi yego mugabo ntibarenga 1700 ba programme sinzi ko ziriko ziranakora ubu yo ya investisseur radum ijya mugabo ni reference nafashe abantu bazi agaciro ka residence permanente amahera bari prekori bivuze ko rero nko kuri abanyafrika n'abarundi turimo hoho byoroshe niba ari amajana 5 sinabikubwiye kugira uje kwiga yego ari abagenda barisha amajana 5 juvuze ati nararonse ishuri nkeneye umfashe gusaba ishuri gusaba visa buri amajana 5 okay hari bindi niba barisha amajana 350 babandi twabona buri amajana 5 nivuga uti nifuza kuja gutembera kubera imvuze nizi umuntu akagufasha buri amajana 5 shobora kuba amajana 5 cyangwa azoba kuzorenga sinzi igihe bazorabira iyi video bazoyiraba ariko ubu turiko turavugana ashobora kuba amajana 5 igihumbi niba harimo admission niba harimo ibiki donc rero uyu munsi message centrale kwa kuvuga abantu bavuga yuko kuje muri Canada sinigeze mvuga ko byoroshe nagira mvuge nti bifise agaciro bisaba ikiguzi icyo kiguzi kirashoboka mwakibonye niki kwiga igifaransa n'icongereza bishobotse ariko mugabo uko biri kose ni tombora nta tombora nimwe irimo tombora yahe amashuri hari tombora wonyirimo sinakweretse amanota mbere ngaya ufise amashuri aho wayize hose 21 ufise bac ufise master 23 ufise doctorat 25 wize mu Buhindi mu Bushinwa mu Bufaransa c'est la même chose udafise amashuri nawe kumuri udafite amashuri uja mu yandi ma programme iyi ntibirimo kuko udafite amashuri ntibaronka amanota akenewe ariko iyo programme zindi zirabaho ku bantu batize cyane none visite nta mashuri bisaba kumba kujya kuvisita werekana ko ubishoboye yego sandu ugendera n'izindi nta n'ibindi bihugu nta mashuri bagusaba rero wewe barusanze uvuga les opportunités iyi opportunité irahari kandi hindura ubuzima kimwe gusa kutayimenya agaciro kayo ngereza kweka bambere batamenya agaciro kayo abantu bataza agaciro kayo nabantu bafata amadosiye yayo bakashira mu ibarabara gufata dosiye yawe ukayiha umuntu utazi ko ejo uzomusangaho kandi naho yo bari umuhinga singombwa acaronka visa buno nyene nigihe tayironse rero ejo nturonka ivyo yashize muri iyo dosiye biragoye ingene ibandanye umva wewe uzoba kubera kutamenya agaciro kayo kubera ko nakubwiye niba uza agaciro kayo nubwo ko witeguye gusaba rimwe byanse kabiri byanse
imisi yose kuko agaciro kayo kazoguma kari hejuru y'ibyo umaze gukora niba wasaba 10 inshuro 10 suppose uzobarisha 5,000 sibyo $100 menshi hari abandi babarishe angahe 350 kugira baronke icugira ronke igifaransa nicyakunanira ugakora rimwe ugacuvuga ngo vyanse warisha $100 kugira ukora ico gifaransa niburi uzi cyari cyo kora inshuro 10 ba ndiko mvugandenza rugero nta muntu akora 10 urashobora gukora kabiri gusanga wagito cyangwa gatatu cyangwa ukaza ukaronka abantu bagufasha dushobora kugufasha ugategura icyo gifaransa cyangwa icyongereza bigatera imbere nico nagomba kameme abantu bamenye icyambere navuze nti ushobora kutaje muri Canada utabisha niba uza agaciro kavyo ukaburi witeguye gutanga ikiguzi cyavyo urashobora kusha muri Canada ariko inkuru nyinshi abantu bakunze kumva ko muri zisha ku ma réseaux sociaux ko Canada ari igihugu kimeze neza kigize iki gutya na gutya n'abateba baka sinzi ko ari indenza rugero ngo ni paradiso jewe ni mu bantu bakivuze gutyo no bandi mu jewe ndiko ndakubwira Canada ndabura amaterme ko kubwira ngo jewe si muri parada ariko ni mwijuru Tomo pastor ndabivuga uko ndabitahura muri Canada ni gihugu wumva utekanye wumva uri wanyu ivy'amahera nibiki nahandi wo yasangaho ivy'amahera sinzi ashobora kwa atariho na menshi kusha handi hose muga nico gihugu ushitsemo abanyumva ngomba kuvuga kitarimo plafond de verre banyumvise navuze plafond de verre na hantu ushobora kuvuga uti hari hantu ntandenga uzoja muri iki gihugu bazokwamabona ko uri umunyafrika uri mu étranger naho hoja ngaha hafi ndashaka kuba muri no muri Afrika ukaba ministre ukaba umushinga amateka ivyo dufise ibimenyetso hari benshi bari nga bavuye nga bara ministre umuntu aje no gukora business akisanzura bien bisa icyo byo gisanzwe n'ahandi hose wabigiraho icyo byo biranasanzwe nandi barabigira navuze ivyo bindi Canada nico gihugu tumwa ushikayo bagwira ati le ciel est la limite ba yiri kuvuga gucyaye hari umuntu aba ari frustré agacha bumva uri kurabisha uri kurarinze ndiko ntanga experience yiwanje uratanga experience yiwawe je ndiko ntanga experience yiwanje uko ndabizi uko ndabitahura nuko Canada si muri paradis ariko hahindura ubuzima kuburyo ntagira amazina no hita ni mwijuru banezerewe bose batunze bose asiko navuze kuko kunezerwa hariho na shwa si bose bahiriwe guhigwanishwa radum muganda ashobora kwimbira ko bose bafungura bose bashobora kwivuza bose bashobora kwigisha abana ivyo ndashobora kwimbira ko ari byo bose bashobora gufungura bashobora kuronka aho baba bashobora kwigisha abana bashobora kubavuza bashobora gukingirwa igihe cyose babikeneye ibintu nk'ivyo bashobora kumva umutekano iminsi yose byo kuryoherwa no kumva yuko bishimye kuryoherwa no kunezerwa iyo nishwa y'umuntu nuko je sinzi ko ngira ngo hari ikindi duhaba turenza ko ibisigaye ngira ngo ibyo tutageze guca ngo tubaze abantu bazobiza bibariza je nivuga ko abakeneye ariko ikintu bagomba gusubiramwo gikomeye mwirinde ntimutange amadosiye yanyu mwibarabara icyo ni cyambere icya kabiri bantu mwese muri Canada mwifuza gufasha abana banyu canka bakuze mureke kubakorera amadosiye mubasabira amashuri ivya immigration mubiha bahinga kuko biragoye biboneka nk'ivyoroshe ushobora kubona bikozo kabishobora mugabo le fait yuko ugira ukore dossier utazi kwici itanga inyishu kubera ko imvo nyinshi ushobora kuba imeze neza ntiro itanga inyishu nziza ni byiza ko yiha umuntu azoyibandaniriza ko akavuga ati byankiye aho bwa mbere mbandanirize ko ngahaye kubera umuhinga kandi ari byakora imisi yose umuntu ushira dossier yawe munsi y'igiti ku bantu batafitiye ubumenyi cyangwa uburenganzira atavyuzi yuko babizi bakubwira ko bamaze kurungika naka wewe nukutamenya agaciro k'ibyo uri kurakora ndabikubujije icya gatatu mugerageze murabe ntimuze mwibwe n'abantu bitira izina ry'uwanje jewe nimero y'uwanje muraja kuyibona ni 343 463 3013 yo muri Canada
y'Uburundi ni 69 47 97 ubusa 6. Izo ni personnel nizo zonyene mushobora gucaka, izindi zose nimuze muzemere. Hari zo ziba ziri ku biro iwanje birabaho, ariko izo ni nyamukuru. Mugira ibihe byiza. Nuko ndabashimiye, reka nifurize cyane amahirwe benshi bazobigerageza. Nimwashika muze mutwibuke ko twabarangiye mu opportunity. Suko nuko kino gihano mugisangiza abandi, mwiyaboneshe tumuryango munini w'abarundi bahora basangira amahirwe. Naho ubutaha mwari kumwe nawe mu dishanyuma. Bye bye.